Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Amagambo yo gushinyaguriza abarundi Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze yazanye impagarara nga mu gihugu c'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo mu ntara Cankuzo imbere y'abamenyesha makuru yavuze amajambo yo gushinyaguriza abarundi, akavuga ko afise ibintu byose byankenerwa, akavuga ko atumva impamvu abarundi bose batabona ibintu byankenerwa, aho yavuze amajambo ababaje kandi ateye isoni mu gihe abarundi bari mu ngorane zidahera kubera intwaro yiwe, kubera ubutegetsi bwiwe. Ibyo byose nyene bikaba byafashwe nk'amajambo yo gushinyaguriza abarundi Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze, aho benshi batanguye kwibaza niba koko Perezida Evariste Ndayishimiye ari we wari ukwiriye kurongora igihugu c'u Burundi by'ukuri, kubera amajambo agenda ashikiriza biraboneka neza ko atabwenge burimo, kandi bikaboneka neza ko ari amajambo ateye isoni atagakwiye kuvugwa n'umwubaha nka Perezida. Ibyo benshi mu barundi byababaje bakavuga ko igihe cyari kigeze kugira ngo basezerere intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze imyaka myinshi ibapfukamye mu nda kubera ukwishongora kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yabwiye abarundi ko bitumvikana ukuntu bavuga ko ibintu bizimbye mu gihe we ibintu byose abifise, mu gihe bizwi neza ko umuryango mukuru w'igihugu c'u Burundi uhabwa imiliyoni 350 zo gusuma ku mwaka, ariko we akishongora ku barundi avuga ko afise ibintu byose. Ibintu byababaje abarundi batari bake bakabona ko igihe cyari kigeze kugira ngo basezerere intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, intwaro y'agahotoro, intwaro itanezwe umunyagihugu, intwaro imaze imyaka 3 n'igice ipfukamye mu nda abanyagihugu. Ni byinshi tuza kugaruka ko birebana nayo majambo ateye isoni yavuzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse n'ibyo abarundi batandukanye babivugaho, aho benshi batanguye kuva mu gacerere bagasaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye atanga imihoho, kuko kurongora igihugu si ibintu byiwe. Byose nyine muraza kubikurikira mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru arabana n'umutekano, aho leta y'u Rwanda yasohoye itangazo ibeshuza ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ku munsi w'ejo mu ntara ya Cankuzo imbere y'abamenyesha makuru mu gihugu ndetse na mpuzamakungu, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze amajambo ateye ubwoba, akavuga ko Red Tabara ihabwa indaro na leta y'u Rwanda, kandi akavuga ko Red Tabara ihabwa ibikoresho n'imyitozo ya gisirikare na leta y'u Rwanda, ariko ibyo leta y'u Rwanda yamiriye kure, ikavuga ko ari remetanya rikomeye cyane, kandi ikavuga ko aya majambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu ataho ahuriye n'ukuri, aho benshi mu Barundi nabo bazi neza ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye atari ukuri, kandi bakaba bazi neza ko ibyo bijambo Perezida Evariste Ndayishimiye akunda kuvuga ari bijambo ataba yitondeye. Akaba ariyo mpamvu leta y'u Rwanda nyine nayo yahise isohora itangazo, aho tuza kubasomera iryo tangazo tukababwira byinshi biri muri iryo tangazo, ndetse n'ico leta y'u Rwanda ibivuga ku majambo Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije imbere y'abene gihugu biwe. Byose nyine turaza kubigaruka ko mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ko Perezida Evariste Ndayishimiye yemanze ko bari muri Kongo bariko bararwana na M23, ariko akavuga ko impamvu bari kurwana na M23 ko hari abarundi bagiye guhambya M23, aho nyine ariko ararwana nabo barundi, aho yemeje ko Red Tabara iriko irakorana na M23. Akaba ariyo nsiguro yahaye abarundi bari bariko baramubaza impamvu abandanije kurungika abasoda b'u Burundi gupfira muri Kongo, mu gihe bizwi neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arisarurira amafaranga menshi cyane, amafaranga y'umurengera, ariko umusoda uri kurarwana ntagire na makeya abona, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ahabwa ibihumbi 5 by'idolari, ariko ayo mafaranga umusoda w'umurundi akaba atigera ayabonaho. Nabyo nyine muraza
turaza kubikurikira mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku bubisha buriko barakorwa n'imbonerakure ngaha mu gihugu c'u Burundi mu gihe himirije amatora, aho benshi babona ko intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ataho itaniye n'intwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza, kuko amabi ariko arakorwa n'imbonerakure birerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari mu murongo w'umuhisi Pierre Nkurunziza, nk'uko nyine no kubwa Nkurunziza imbonerakure zagiye zikora amabi menshi atandukanye ajanye no kugandagura abantu, kunyuruza abantu bakaburwa irengero n'ubusuma bukabije, ariko bikaboneka ko intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye izaba nambi kurusha y'umuhisi Pierre Nkurunziza, kuko abarundi batari bake bavuga ko ingorane barimo muri no ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye atayindi ntwaro begeze bazibamo, akaba ariho benshi batanguye gusaba ko igihe cyari kigeze kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye asezererwe. Ni amakuru menshi twabateguriye, wowe ico busabwa nta kindi, niba wifuza kuzajya uba mu bambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Iyo migwi ihabwa indaro, ihabwa ibyo kurya, ihabwa amabiro bakoreramwo, ihabwa amahera n'igihugu babayemwo, naho cibanye c'u Rwanda. Nohanura igihugu c'u Rwanda yuko comenya babandanije barera umuntu ariko arica inzoya, bariko barima urwanko, bariko barima umugera w'inzankano hagati y'ibyo bihugu bibiri. Evariste Ndayishimiye niyo majambo yavuze, akavuga ko leta itabara iriko irahabwa ingufu na leta y'u Rwanda. Umukuru w'igihugu yabivugiye mu kiganiro co kwishura ibibazo by'abamenyeshamakuru n'abanyagihugu kuri uyu wa gatanu muri komine Kigamba mu ntara ya Cankuzo. Yariko arishura ku kibazo c'uko hoba hariho ico umuhari leta itabara usaba leta y'u Burundi. Uwo muhari uherutse kwemanga ko ari wo uherutse kugira igitero ku mutumba Vugizo muri komine Mutumba mu ntara ya Bujumbura. Ubu rero ngo ntaco basobora kuko bica abantu ataco bazira. Aha umukuru w'igihugu asigura ko iyaba umuhari leta itabara warondera ibya politike wari kurondera umukuru w'igihugu canke umushiranganje ari mu kibanza cawo. Yongera ko yoba yawashaka igihugu ku ngufu woteye igisirikare n'igipolisi babanesheje bagaca bafata igihugu. Perezida Ndayishimiye avuga ko bamaze imyaka 2 baganira ngo babarungikiye mu Burundi bacibwe imanza, ariko ko basa n'abananiwe, ariko benshi mu Burundi bakaba bavuga ko aya majambo Perezida Evariste Ndayishimiye ashikiriza ari amajambo ateye isoni. Kubona nk'umuntu nawe wabaye mu ishamba avuga gutyo ni ibintu biteye isoni cyane kandi bibabaje, aho benshi bibaza niba we yo bari kumubwira ngo aze bamucire imanza yari kuza. Benshi bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo yabayemo atacirwa na kimwe byigeze bimuha, kuko yaba byaramuhaye icirwa ntiyakabaye avuga leta itabara kuriya. Perezida Evariste Ndayishimiye akimara kwagiriza u Rwanda ko ari rwo rushigikira leta itabara, leta y'u Rwanda yahise ibyamirira kure, aho yahise isohora itangazo ririmwo amajambo avuguruza Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko akaba ari amajambo n'ubundi abarundi bari basanzwe bazi, kuko abarundi barazi neza ko umukuru w'igihugu c'u Burundi n'ubundi apfa kuvuga ibintu atabanje no gukora amatohoza. Leta y'u Rwanda yamirira kure ibyo yagirizwa na Evariste Ndayishimiye kubijanye no gufasha umuhari leta itabara. Nk'uko biri mu itangazo leta y'u Rwanda ihejeje gusohora mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 29 Kigarama 2023, ngo yamiriye kure ibyatangajwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho yumvikanye kuri uyu wa gatanu yagiriza u Rwanda gushigikira imihari irwanya leta y'u Burundi ikorera mu buseruko bwa Kongo. Hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru n'abanyagihugu mu ntara ya Cankuzo. U Rwanda ruvuga ko ataho ruhuriye n'iyo mihari, ariko Evariste Ndayishimiye akemeza ko uwo muhari leta itabara ucumbikiwe n'igihugu c'u Rwanda, kandi ko ari naco kibaha amahera, imyimenyerezo ya gisirikare, hamwe nuko kandi ico gihugu cabahaye ibiro uwo muhari ukoreramwo. Byose nyine bikaba bivugwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko leta y'u Rwanda ikaba ibihakana yivuye inyuma. Muri iryo tangazo rya leta y'u Rwanda ryibutsa ko mu myaka iheze ifatiye ku gukorana kw'ibyo bihugu u Rwanda rwashikirije u Burundi abagwanyi 19 ba leta itabara bari binjiye mu Rwanda bitemewe n'amategeko. Hari mu mwaka wa 2021. U Rwanda rukabona nyabona ko u Burundi bwari bukwiye kurondera umuti w'ibibazo byabo biciye mu nzira za diplomasi bigakemuka mu mahoro batitwaje u Rwanda. Byose nyine bikaba
byavuzwe na leta y'u Burundi aho yavuze ko amajambo umukuru w'igihugu c'u Burundi yashikirije ari amajambo ababaje kandi ateye isoni. Bidoga ngo ibintu birazimvye genda mu vyironderere. None je ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye, ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise, ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise. Cenja muri stock wanje. Jewe ndafise nk'ubu itoni irenga ya mire, ndafise itoni zingahe ibiyoba, ndafise itoni nka 5 z'ibigori nza ndasya, ndafise ibiharage muri stock, ndafise umuceri muri stock. Neje nkandazi ko bizimvye. None no bimenya amakuru nyine arabana na politike. Amakuru yacu tuyabandanize ku majambo ateye isoni yashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye aho yavuze ko we afise ibyankenerwa akavuga ko atumva impamvu abarundi badafise ibyankenerwa. Akaba ari amajambo yababaje abarundi batari bake mu gihe bizwi neza ko umukuru w'igihugu ahabwa imiliyoni 350 zo gusuma ku mwaka, ariko we akabandanya gushinyaguriza abarundi avuga ko ari ibinebwe ko bidashaka gukora. Abidoga ngo ibintu birazimbye genda mu byironderere. None njewe ndigera ndababwira ko ibiraya bizimbye, ndigera ndababwira ko ibiharage bizimbye kandi ndabifise, ndigera ndababwira ko ibigori bizimbye kandi ndabifise. Njewe nja muri stock iwanje, njewe nk'ubu njewe ndafise itoni irenga ya miretse, itoni zingahe z'ibiyoba, itoni nka 5 z'ibigori nza ndasya, ndafise ibiharage muri stock, ndafise umuceri muri stock. None nkaha njewe ndazi ko bizimbye, none no bimenya gute? None mwoho kubera iki mutogira nk'uko, kubera iki mutogira uko? Ayo majambo rwose yababaje abarundi batari bake. Benshi bahita babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ikibanza icayemo atagikwiriye, kuko kubona umukuru w'igihugu atinyuka akavuga amajambo nkayo mu gihe bizwi neza ko igihugu kiri mu manga ikomeye cyane ijanye n'ubutunzi, aho ibintu byazimbye nka byose kubera ibura ry'amafaranga mva makungu, kubera ibura ry'igitoro, byose bikaza bivuga byerekana nyine ko Perezida Evariste Ndayishimiye ananiwe, kandi bikaza byerekana ko atabushobozi na buke afise bwo kurongora igihugu c'u Burundi. Kumva avuga amajambo nk'aya gushinyaguriza abarundi bari mu bukene bukabije ni ibintu byeretse abarundi bose ko bakwiye gufatana mu nda amaze bagakuraho intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye yabivuze ku igenekerezo rya 29 ukwezi kwa 12 2023 mu Cankuzo. Hagati aho amafaranga yo gusumira umukuru w'igihugu yavuye kuri miliyoni 300 z'amarundi ku mwaka uheze aduzwa kugeza kuri miliyoni 350 uno mwaka. Umuntu yiyemerera ko ataco abuze igihugu kimuha miliyoni 350 zo gusumisha. Ayo ava mu makori y'abanyagihugu barimwo abatagira amafaranga yo gusuma ukwezi kose. Kuva nabaho niho ncumva umukuru w'igihugu yigamba gutya. Benshi mu barundi batunguwe n'amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije, aho benshi bahise bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ikibanza arimo ataragikwiye. Benshi bakanabona ko igihe cyari kigeze kugira ngo bamusezerere ku butegetsi, kuko ibi bintu ariko arakora ni ibintu bibabaje cyane kandi biteye isoni. Kumva akora ikiganiro cyo gushinyaguriza abarundi mu gihe bizwi neza ko abarundi bari mu ngorane zidahera kubera intwaro mbi, intwaro y'agahotoro imaze iminsi ipfukamye mu nda abanyagihugu. Tuvuye kuri aya majambo ateye isoni yavuzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, amakuru yacu tabandanize giharo, aho hari amakuru ababaje kandi anateye ubwoba, aho imbonerakure zakoze ibara zikivugana umunyagihugu. Benshi bakavuga ko ibintu biriko biribonekeza muri no minsi biteye ubwoba cyane, kuko imbonerakure zongeye kujya ku murindi ukomeye cyane wo kugandagura abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Hari imbonerakure zironderwa n'ubutungane kubera ubwicanyi. Hari imbonerakure 6 abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD ziguma zinyegeza kuva ku wa 4 w'indwi iheze, aho parike ya Rutana ubumanuko bw'u Burundi isohoreye umutahe wo kubahagarika. Bakubise uwitwa Jesua ava ku musozi wa Kikabingo muri iyo komine nyine, aca arapfa ku wa 3 w'indwi iheze. Muri abo harimwo abarongoye umugambwe CNDD muri ako gace nka Bernard Nibizi arongoye imbonerakure muri komine nshasha ya Musogati. Gabriel Nyandwi abatazira Gasongo asanzwe ari icegera c'urongoye imbonerakure muri zone ya Butezi, hamwe na Mateso arongoye imbonerakure ku mutumba wa Butezi.
Amakuru ava mu banywanyi ba Senfede avuga ko kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 24 Kigarama hakoranye inama yo kuraba ukuntu Bernard Nibezi atokwirikiranwa n'ubutungane mu gihe bizwi neza ko ari wagize uruhara rukomeye cyane mu yicwa rya Jesua. Amakuru yo kwizera ava mu banywanyi ba Senfede bari muri iyo nama yemeza ko bumvikanye gukingira uwo arongoye imbonerakure baca bemera guheba uwo Gabriel Nyandwi wenyine. Dutegerezwa gutanga Nyandwi nk'incungu na kare n'umututsi. Abo bahutu tutegerezwa kubakingira nk'uko bivugwa n'umunywanyi wa CNFD yari muri iyo nama. Mugabo nk'uko ababibonye babivuga, Jesue wakubiswe kugeza apfe ni Bernard Nibezi, abandi bafatanije icaha c'uko bamufashe amaboko n'amaguru igihe yariko arakubitwa kugeza acikanye. Amakuru ava muri parike ya Rutana avuga ko se wa Jesue asanzwe ari umunywanyi wa CNFD yoba yarituye abategetsi bo hejuru harimwo umushiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca batazi Ndakugarika kugira ngo atunganirizwe. Parike ya Rutana yoba yarakoze ku itegeko ry'abo bategetsi bo hejuru. Joshua yishwe kwa gatatu w'indwi iheze. Umuryango wiwe wasaba amatohoza mu gihe abamwishe bategeka ko ahambwa ubwo nyene. Bari bahaye itegeko se uwo yishwe ko aca ava mu ntara ya Rutana inyuma y'ipfubwa ry'umuhungu wiwe. Ibiteye isoni kandi babaje kumva ibintu nk'ibyo biriko birakorwa ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Giteganaho nuko imbonerakure ziriko ziriha ibara aho ziriko zirakubagura abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Hari utavuga rumwe n'ubutegetsi yakubiswe n'imbonerakure. Pascal Ndereyimana asanzwe ari umunywanyi wa Seneri yarakubiswe na Olivier Nduwimana, Deogratias Bankundumuhari na Leopold Niyongabo basanzwe ari abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD imbonerakure. Ubwo bubisha bwabereye ku musozi wa Bwoga muri komine n'intara ya Gitega hagati mu Burundi mwijoro ryo kwa 25 Kigarama guheze. Uwo atavuga rumwe n'ubutegetsi ariko aravurirwa kwa muganga aho yasinzikaye ku buryo bukomeye cyane. Pascal Ndereyimana yarakubiswe bikomeye n'imbonerakure nk'uko bivugwa n'ababibonye kandi ngo yarababaye kugeza aho ata ubwenge. Abanyagihugu bavuga ko yari atashe aca agwa mu mugwi w'imbonerakure ziriko zirakizura ijoro nk'uko nyene zahawe impigi na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi. Ayo makuru aremezwa na Leopold Natama arongoye Seneri mu ntara. Abona ko Ndereyimana yazize umugambwe aturukamwo. Abamwegereye baritwaye mu gipolisi mugabo nta na kimwe cyakozwe gushika ubu. Abamugiriye nabi baridegembya nico kibabaje kurusha ibindi, niko avuga nyine ababaye kandi ashavuye cyane. Jean Claude Ndereyimana arongoye umutumba wa Bwoga avuga adatomoye neza ko amatohoza yatanguye, ariko igitangaje nuko nyine atacirakorwa kugira ngo benshi babone nyine ko hari inyishu iriko iratangwa, ariko byose nyine bikaba bituruka ku ntwaro mbi iri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abanyagihugu, aho abarundi sinzi babazwa n'inyifato ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Bakaba basabye ko yatanga imihoho byihuse kuko amajambo ariko aravuga n'amajambo ashinyaguriza abarundi mu gihe abarundi bari mu ngorane zidahera ziterwa n'ubutunzi ndetse ziterwa n'indongozi mbi, kuko amafaranga yagateje imbere igihugu yigira mu mifuko y'abategetsi bakomeye cyane bakomoka mu mugambwe ku butegetsi harimo na Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko we agashinyaguriza abarundi avuga amajambo ateye isoni kandi amajambo ababaje yerekana nyine ko ariko arashinyaguriza abarundi kandi yerekana ko afata abarundi nk'ibijuju. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wecu ubusabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.